ingaruka zo kwizigira Imana na mahoro ashitse, hanyuma ivyo byose bikaduhesha kugira gute? Kuba ferme dans nos sentiments. Ndabizi ko nimba ari ahantu hambere mu bigize umuntu haba akajagari kadasanzwe ni mu bigumbagumba, n'ingene umuntu yiyumva birahindagurika, mugabo kenshi bihindagurika en fonction y'ibintu biba biriko birashikira umuntu canke y'ibintu aba yaragiye yakira mu buzima bwiwe bikamukora ku mutima, bigatuma sentima ziwe canke ibigumbagumba vyiwe bigira gute? Bibamo desordre. Rero ubu ikintu kiriko kirakora ku buzima bw'abantu benshi ni hindagurika ry'ibintu, ingene ibintu bihinduka, ingene tubona isi iriko irahinduka, n'ingene tubona abantu bahinduka badukikuje, tout change, byose birahinduka n'abantu barahinduka sauf Jésus. Yesu wenyine ngo niwe adahinduka, ngo ko yarari ejo niko ari n'uno munsi kandi niko azokwamanga ibihe byose. Donc ibanga rero uno munsi Imana iriko iratwigisha no kumenya mbega muri ibi bihe by'ihindagurika ry'ibintu twebwe tugomba kwitwara gute, tugomba kubaho gute, ubuzima bwacu bugomba kumera gute. Tuko turasaba Imana ko Imana iduha iyi fermete canke ukugushikama mu mitima yacu, kubera ko ibihungabanya imitima yacu birahari, kandi wanashaka byinshi ntavyo duhitamo. Hari ivyo duhitamo n'ivyo mugabo n'ibindi tudahitamo, kubera ko bituza ko gutyo nyene tudafise ububasha bwo kubihagarika. Mugabo ububasha no munsi Imana iriko iraduha n'ubw'indani mu mitima, ingene ivyo bintu tubijera iyo bije, twebwe uburyo tuvyitwaramwo, ico nico Imana iriko iraduha muri iki gihe.